amakuru urunyoka. Yambu wangu uragumye. Ndaho ndakomeye byo ngaho onye. Aheze imisi amazuru yacu by'ubutwe kadihira. Angira nakakavumbi. Mpore. Nabonye umengo ni rusangi. Nuko mbona yatugoye dusa n'abacumuye. Hewe mbona n'ivyatsi bitakiduha inzira no kuri. Ahubwo nyene n'umugesera. Jo nari maze imisi ndakwidogera ngo wasubiye kubura kandi wahora umpafasha ukamfasha utuntu tumwe twishi no kudandaza abaciye heba kweri. Hega ndaburaho nidenesha. Aha, ntiwumva ko utabimenyesha. Ntuzi ko basituye ya butike yanje. Impunzi ntiyemerewe kudandaza. Hewe jose baciye basahura ubundera deriderisha. None ko impunzi zahungiye ahandi zidandaza. Zongo ziraniga zifise n'akabijya ngo ziraronka n'ubuziwe. Aha, ntiwihorere. Ngaha rero suko bimeze. Kuko batubwiye ko uzohirahira zisanga mu gihugu yahunze avamwo. Hama rero nca ndahagarika kuko hari iwacu nta mutekano noronka. Umviriza rero nukwicunga cane. Nabonye ko ibintu byo ngaha birimwe amahinya. Ahantu n'ubwiherero busenyutse atarusha bwo kubaka bufusubiriye kuronka. Gahunda no kuduhindibura. Habwo sinzi kizobidukiza. Emwe je rero iyo nitegereje mbona woza tugatahuka. Buya. Ko ndabona bose baraduteye umugongo. Kandi nabandi barajicukiye. Ahandi hoho ntarukiza ndiko ndabona ngaha. Ahubwo hari kibazo nuko na Nikodemu nawe nabonye yaragarutse. Nawe yari yagiye nkwita kuri songo yerega. Sinzi rero ico twokora. Jewe ndabona ro guhanga amasa makungu. Numva ngo hora amategeko atugengerega naho tumva ku mato. Reka nivyo. Wewe ayo mategeko urazi biyarimwe. Ndavyumva uko niko nakubwiye. Amasezerano y'Geneve mu 1951 mu ngingo ya 18 aratomura neza ko impunzi zifite uburenganzira bwose bwo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere aho hose ku butaka bw'igihugu kihaye indaro. Ayo masezerano nyene mu ngingo ya 33 aravuga ko atagihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo kwirukana impunzi. Ni kuvuga ko atanzira nimwe haba mu kwirukanwa hakoresheje amayeri canke kuyuruza imodoka ku nguvu kugira ngo yisange aho yahunze. Iyo igihugu giteye umukono kuri ayo masezerano bisigura ko kiba cemeye gufata neza impunzi no kuzikomorera uburenganzira bwose zihabwa n'ayo masezerano. Iyo rero igihugu kibirenze ko kiba civuguruje ni nkaho kiba gisenyeye amasezerano cateye ku mukono. Ako nakamukunda niruharanira agateka kazina muntu na cane akimpunzi ziba mu makambi Kabidaje Vicar Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka na Radio Buha FM yo mu gihugu ca Tanzania.